ushobora kuba utabizi canke bikaba bigiye kuba bishasha mu matwi yawe, ariko ragira nkubwire yuko uyu munsi nkuzaniye inkuru ivuga ku buzima bwa Evariste Ndayishimiye, ndakubwira ko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kuba mayibobo babana bo mwibarabara. Yewe mu nyuma narabaye hana bo mwibarabara nyene. Nivyo, Evariste Ndayishimiye yarabaye mayibobo yo mwibarabara, yabaye umwana wo mwibarabara mu mabarabara y'i Dar es Salaam, ariko kandi byari bitewe no kubera ko yari yagambaniwe nabo bari bafatanije bitwa ngo bariko barahabuza intwaro ya demokarasi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yabaye mu buzima bukomeye mwabe mabarabara y'i Dar es Salaam, ariko kandi kubera ko yarazi ubwenge kandi yarakerebutse. Nari mfise impuzu imwe, ishesheti rimwe, ikirato kimwe, ntayirifanga na rimwe ku mufuko, nkabona nafunga. Vuga ko atakibazo gikomeye yigeze ahagirira uretse gufungwa byonyene, hanyuma akisanga ahantu atanjuti atamuryango, mbega atanu umuntu numwe bazinanye. Amakuru avuga ko Evariste Ndayishimiye ubuzi bwose yigeze kubukora, mbega ngo nta kazi na kamwe atari yarakoze kubera ko ngo yarabaye umukarani, mbega babantu bikorera imizigo. Avuga ko kandi yabaye umufyatuzi w'amatafari akomeye cyane, avuga ko azi kurima kandi ngo yarabaye n'umuyede ku rwego rukomeye cyane. Jewe nta kazi ntarakora muri ubu buzima bwanje keretse ko kwiba, nako sakazi. Jewe narabaye umukarani ndikorera imizigo, narafyatuye amatafari, narabaye umuhede mu kubaka. Ariko rero muri ubwo buzima bwo kuba mwibarabara i Dar es Salaam n'inyuma yo gufungwa, niho mu nyuma yaho yarose umuryango umutunga muri Dar es Salaam. Ariko kandi nubwo yisanze ahantu atamuntu numwe bazinanye, ariko urugamba rwo guhabuza demokarasi ntiyigeze agwibagira habe na gato. Nubwo atamafaranga yari afise, ingondo yiwe yari yera, ariko kandi nta mpapuro nta n'imashini, ariko mu nyuma yaho yagiye gushinga ikinyamakuru citwa Intumwa. Iki kinyamakuru rero bivugwa ko cyaje no gukomera cyane gusumba n'ibindi nyamakuru byose byari bizwi mu karere. Ariko kandi kubera ko atabwoba yari afise, Evariste Ndayishimiye yaje kwigira umugambi wo kuja kuri ambasade y'u Burundi muri Tanzania. Amaze kugera kuri ambasade y'u Burundi muri Tanzania, yarinjiye ari umwana umwe rudende. Muzi ivyo yakoze? Naze kure muri ambasade, ndabifata ndabitwara, nagiye mvuga gute, navuze ni mwebwe nta n'umwe mwene gihugu yatumye, twiriko turiho dukorera bene gihugu ubu nyene fayo mwese. Kubera bumvise, urabona ku maradiyo bari batugiriye propaganda ngo abasaya bari bazi ko nk'inkondo mfise nk'inkoho, ndabifata ndabitwara. Ku bantu b'abakurambere bo barasomye ibitabo canke bavyibuka neza, baribuka ko kuri BBC havyutse inkuru ico gihe ivuga ko ambasade y'u Burundi muri Tanzania ico gihe yibwe. Ku vy'ukuri ubiravye neza ntikwari ukwiba iyo ambasade, ahubwo nyabona aba basore b'abahutu bari baragiye umugambi wo guhabuza demokarasi, bavuga ngo bakore igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo intahe ya demokarasi bayironke. Bari abasore bakiri bato, ku vy'ukuri bari baragiye umugambi ngo bahabuze demokarasi, ivy'ubwoba bari barabishize ku ruhande. Ariko ubwo tugeze ngaha ushobora kwibaza ati none aho vyagenze gute kugira ngo Evariste Ndayishimiye aze kwisanga ari umwana wo mwibarabara mu mabarabara y'i Dar es Salaam? Burya ivyo byose nakubwiye vyatewe n'uwo bita Leonard Nyangoma, kuko uyu mugabo niwe yari yasinze ico bita FDD, hanyuma aza kubatana urugamba yigira i Dar es Salaam muri Tanzania. Ku vy'ukuri ico gihe abatana urugamba bivugwa ko cari igihe kitoroshe kuri uyu muhari, kuko nibwo bari bakeneye ubufasha bukwiye kabisa kugira ngo babandanye iyi ntahe yo kwikukira bari baratanguje. Ku vy'ukuri bivugwa ko uyu mugabo Evariste Ndayishimiye azwi cyane ku bintu vyerekeye guhanura abantu. Ico gihe rero niho iyi misore yari yarihaye umugambi wo kuja guhabuza demokarasi, niho baciye baraba Evariste Ndayishimiye nk'umuntu yari afise ubuhanga bwo guhanura abantu, baci bamutuma ngo agende i Dar es Salaam kuraba Leonard Nyangoma kugira ngo amuhanure, kugira ngo barabe ko yogaruka ku rugamba, na cyane cyane ko ari we yari yararutanguje bakagenda bamukurikira. Ico gihe rero Evariste Ndayishimiye yafashe inzira agenda i Dar es Salaam, kandi ari nabwo bwa mbere yari ahonyoye muri ico gisagara ca Dar es Salaam. Yagiye ajanwe no guhanura Leonard Nyangoma kugira ngo aze kugaruka abafashe urugamba, na cyane cyane ko ari yabatanye urugamba rugeze aho rushushe. Ico gihe rero Evariste Ndayishimiye ameze kugira mu gisagara ca Dar es Salaam, yaragerageje uko ashoboye kose kugira ngo Leonard Nyangoma agaruke ku rugamba, ariko Leonard Nyangoma ariyankira burundu, amubwira ko adafasubiye ku rugamba. Ariko nubwo byari bimeze gutya, wibuke ko nubundi Leonard Nyangoma ari uko gusa yari yaratanguje uwo muhari wa FDD, ariko nubundi yari asanzwe ayobora intambara adasanzwe ari ku rubuga rwaho iri kirabera. Kubera ukuntu rero Leonard Nyangoma yanse aratsemba ko
yapfa agarutse kuri uyu muhari, kandi wibuke ko yarasanzwe anawurongoye atari ku rubuga rw'intambara, baciye bagenda umugambi wo kumusubiriza ku buyobozi bw'uwo muhari. Ico gihe rero aba basore bamaze kumvikana baciye bahashira uwo bita Ndayikengurukiye. Ariko kandi ngaha tukiri ngaha wibuke ko Evariste Ndayishimiye wewe yarakiri Dar es Salaam atari bwagaruke. Aha rero ni naho ibibazo vyiyongereye kuri uyu muhari, aho baciye bagambanirwa ahubwo bose barabafunga kubera ko bari batanguye gusaba ko umuhari wabo nawo nyene woja mu biganiro vy'Iyarusha. Ico gihe rero niho baciye bagiriza Evariste Ndayishimiye hamwe nabo bari barajanye i Dar es Salaam muri Tanzania ko bagiye kwica impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Hanyuma rero baciye babafunga bose, ariko rero mu nyuma yaho barakoze amatohoza babona ko atari vyo barabafungura, ariko haciye imisi 3 yonyene n'ubundi barasubira barabafata barabafunga. Ico gihe rero babafata ubwa kabiri babasanze aho baba muri Dar es Salaam, hanyuma barabafata barabafunga, ariko kubw'amahigwe ico gihe Evariste Ndayishimiye ntiyarahari, ahubwo nyabona bafashe abo babana batatu, hanyuma bafata n'uwundi mushitsi umwe yari yabagendeye, barabafata babajana kubafunga. Bivuga ko rero bakibafata uwo mushitsi wewe yarahari ari we bibaza ko ari Evariste. Hanyuma rero ico gihe aho baba basize bahugaye, Evariste Ndayishimiye niko kwisanga mw'ibarabara ico gihe, kubera ko ico gihe ataragifisa haki kumusaya kubera ko yagize arataha, hanyuma asanga aho baba bahugaye. Ku vy'ukuri nawe uravyumva, ibaza uvuye nk'i Burundi hanyuma ukisanga i Dar es Salaam ata nshuti ata mugenzi utagira aho kuba. Uko kuntu rero nivyo vyatumye yisanga mw'ibarabara, nawe nyene atagira icepfo cya ruguru, ata nshuti ata mugenzi ata mwene wabo ata onkre. Niko guca yigira inama rero agenda kuri ambassade kugira ngo asabe ubufasha, ariko barabumwima. Ico gihe yari afise ikirato kimwe, impuzu imwe, ipantaro imwe, iki kintu cyose yari afise cari kimwe kuko yari yasohotse yibaza ngo araza gusubira muhira. Evariste Ndayishimiye rero yabaye mu bwo buzima imisi itari mike, ariko kubw'amahigwe mu nyuma yatevye yagiye kubona umuryango uramutunga. Ho umuryango wantoye uja kuntunga. Ico gihe rero mu nyuma niho yagiye kubona naba bagenzi biwe bari barabafunguye, hanyuma basubira kubonana. Ariko ico gihe rero bagifungurwa kandi bakimara guhura, kubera ko n'ubundi bari bariyemeje guhabuza demokarasi, ntibari bemerewe n'ubundi gusubira mu Burundi. Ico gihe rero Evariste Ndayishimiye nk'incabwenge nipfo kuca yiyumvira ukuntu yoza aramenyesha amakuru impunzi z'abarundi zari muri Tanzania hamwe n'abandi barundi bari basigaye mu Burundi. Aha rero niko guca yiyumvira agacishinga ca kinyamakuru ni nakubwiye ngaho inyuma citwa Intumwa. Kandi rero wibuke ko imashini yari yazikuye muri ambassade, kuko nakubwiye ko yari yatanguye ata mashini ata mpapuro, eka ata kintu na kimwe yari afise cyo guhera zikuye muri ambassade. Ndabifata ndabitwara, nagiye mvuga gute, navuze nti mwebwe nta n'umwe mwene gihugu yatumye, twiriko turiko dukorera bene gihugu ubu nyene vayo mwese. Iki kinyamakuru rero amaze kugishinga cyarakomeye cyane, gikomera mu karere, hanyuma rero kandi kiranakundwa cyane, ariko kandi cyagize n'akamaro kadasanzwe mu guhabuza demokarasi. Ariko rero tukiri ngaha ushobora kuba watangajwe cyane n'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye, ariko tukiri ngaha ahubwo nyabona nyemerera kugira ngo ndakubwire ubuzima bwiwe kuva akiri mutoya, kuva ku kwitwa Mayibobo, umwana wo mwibarabara mu mabarabara ya Dar es Salaam, hanyuma kandi akashika no mu gasongero ko kwitwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ku vy'ukuri sinkubeshe, nawe ushobora gutangara kuko n'ibintu byinshi bitangaje mu buzima bwa Evariste Ndayishimiye kuva avutse kugera abaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko ndakurahiye ashobora kuba ari umwe mu bantu b'abarundi bafise ubuzima butangaje kandi bwagoranye cyane, ariko uyu munsi akaba ari umwe mu bantu babarizwa ahantu hatapfa gushikwa n'uwari we wese. Ndabizi uraza gutangara cyane, ariko wewe rero ikintu usabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel ya Mahango TV, hanyuma jewe tugiye kubana ne Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Nshobora kuba ndayiguhaye ntevye, ariko uko bigenda kose si kubera ko ndakwanka, ahubwo nyabona ni kubera ko nenda gufitiye amakuru menshi kandi uno munsi uza kumva hanyuma ukishima. Ubundi bwo ndaguhaye ikaze kugira ngo dutemberane muri uru rugendo rudasanzwe rw'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye, kuko nawe ntakubeshe uraza kumigwa, ahubwo kandi ndazi neza ko ari ikintu kiza kugutera intege. Niba ubinyemereye rero reka dutemberane muri uru rugendo rw'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye. Ibi byose rero byatanguye itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu hari mu 1968, ubwo havuka umwana w'umuhungu, hanyuma avukira mu muryango w'abakristo bakomeye cyane. Ico gihe rero aba bavyeyi babiri bari bavyaye umwana w'umuhungu bahisemo kumwita Evariste Ndayishimiye. Ku vy'ukuri iki gihe yavutse nk'abandi bana bose bavuka ico gihe, avukira mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine Giheta. Ico gihe rero intara ya Gitega bakunda kuyicwa mu ntara ya Kirimiro. Nkuko bizwi rero muri iki gihe ubu ni intara ya Gitega, ubu yanagizwe umugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi. Ico gihe rero Evariste Ndayishimiye amaze gushikana imyaka yo kuja kwishure, yize amashuri mato mato arayaheza, yiga yisumbuye nayo nyene arayaheza. Hanyuma kandi yagiye no kuri kaminuza nkuko abandi bana b'ico gihe nabo nyene babigenza, nubwo bitari vyoroshe bivanye n'intwaro yari ihari. Ico Evariste Ndayishimiye kandi yaciye agenda no kuri kaminuza. Ico gihe rero abantu bigana na Evariste Ndayishimiye bavuga ko yari umwana kerebutse mu ishure, ngo yari umuhanga ku rwego rutangaje cyane utari kuvyiza.
yizera. Ku vy'ukuri iki gihe rero ngo bivanye n'ubukerebutsi hamwe n'ubuhanga mu ishure ngo nivyo vyari vyaratumye rero agenda kuri kaminuza y'u Burundi akiri muto, kuko ku vy'ukuri Evariste Ndayishimiye yagiye muri kaminuza akiri umusore mutoya, kuko yinjira muri kaminuza ubwa mbere yinjiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 ushira umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Ibi rero wibuke ko yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968, bisigura ngo yagiye muri kaminuza ubwa mbere afise imyaka 22 yonyene. Burya rero ngo Evariste Ndayishimiye akija muri kaminuza we yari yifitiye indoto zo kuzoba umucamanza, kuko yarazi neza yuko niyaheza kaminuza azoca yiyambarira ikanzu y'abacamanza hanyuma akazagigira kurenganura abarenganijwe. Ariko burya barawuciye ngo Imana ikora ivyayo, kuko uko yavyifuza siko vyagenze, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 igihe intambara y'imbere mu gihugu yatangura, aha rero hari nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, co kimwe rero n'uwo yasubiriye ku butegetsi nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye nawe nyene ari mu barokotse ubwicanyi bwariko burakorerwa abanyeshuri b'abahutu biga kuri kaminuza ico gihe y'u Burundi i Bujumbura. Ico gihe rero niko guca hunga kugira ngo aje kwifatanya n'abandi basore bari baragiye kwifatanya n'umuhari wa FDD kugira ngo ugwanye ubutegetsi bwari buhari ico gihe. Evariste Ndayishimiye rero agishika muri uwo muhari bivugwa ko yakoze akazi gakomeye cyane ako kurondera abanwanyi nko mu ntara za Ngozi, Karusi, Gitega, Mwaro na Ruyigi. Ubu bwicanyi rero bwariko burakorerwa abanyeshuri bo muri kaminuza bwatumye umuhari wa FDD uronka abanywanyi benshi bavuye muri kaminuza, ariko cyane abo mu rwego rw'aba officier. Ico gihe rero Evariste Ndayishimiye wewe yarafise ipete rya kapitene, akaba ari nawe yarajejwe kwigisha abanwanyi bashasha baza mu muhari wa FDD. Ico gihe rero Neva burya yabaye umukuru w'uwo muhari rero nko mu ntara za Ngozi, Karusi, Gitega, Ruyigi na Muyinga. Ico gihe rero bivugwa ko umuhari wa FDD utari worohewe cyane kubera ko wari ukenye nk'ibintu by'ubuvuzi, ibifungurwa hamwe n'ibindi vyinshi. Ariko kandi ico tokwirengagiza nuko na leta yari yabamereye nabi cyane, kuko bagwana n'igisirikare ca leta. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 rero niho yakoze akazi gakomeye ko guhuza abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura hamwe nabo yaraserukira mu mugwi uri kuragwana, akoresheje impano yari afise yo kumviriza abantu no gutabariza abari mu bibazo, kubera ko kandi yigeze kuzezwa ingabo zigwanira ahantu hakomeye cyane kandi hagoye cyane, no kuvuga ngo les unités commando mobile. Burya rero kandi bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kugenda intara zose zigize igihugu uko zahoze ari 18. Ubu ndabizi ko watanguye gutekereza ngo mbega yakoresheje igitoro kingana gute, ahubwo nyabo nanyemerera unkundire ndakubwire ko yazigiye n'amaguru kandi atanimwe ivuyemwo. Ibi rero Evariste Ndayishimiye uzokunda kumva ari byo kenshi akunda kuvuga ko vyatumye amenyera abanyagihugu bato bato, kuko ngo nibo basangiye ugupfa no gukira ico gihe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 rero Neva kandi yabaye komiseri w'umuhari ujejwe politike muri ico gihe, hanyuma mu nyuma yaho aba umuvugizi w'umuhari FDD. Ariko rero ibi vyose vyabaye inyuma yaho Nyangoma yaramaze kubogozwa. Wibuke ko kandi ngaha ari muri vya bihe yagenda i Dar es Salaam, hanyuma acavayo ashinze cya kinyamakuru citwa Intumwa. Ubwo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998. Ahubwo ushobora kuba atayo waruzi aya makuru, ariko kandi ushobora kuba utaravyumviriye ko cyane, ariko burya Evariste Ndayishimiye ni nawe yiyumviriye ikimenyetso gikuru c'inkona c'umugambwe CNDD FDD ubona uyu munsi. Amabanga yo yajejwe imbere yuko aba umuntu uzi muri CNDD FDD burya ni menshi cyane, sino yadandagura ngo ndayamare, ariko nagira nkubwire ko Evariste Ndayishimiye yabaye umuhuza bikorwa w'umuhari mu ntara za Makamba, Rumonge, Bururi hamwe na Rutana. Dusubiye inyuma rero gatoya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 umuhari FDD rero waratumiwe i Roma mu Butaliyano, warutumiwe rero n'umuryango w'abakristo waruzobereye cyane mu bintu byo kumvikanisha abantu. Ico gihe uwo muhari ukaba wari witwa Sani Egidio, ariko ivyo biganiro nta kintu na kimwe vyigeze bitanga, vyarataye kuwa amazi bagatarose umuti w'ikibazo bari bafise. Bamaze kugaruka rero inyuma yaho ibiganiro binaniranye, nibwo Pierre Buyoya yaciye atembagaza ubutegetsi zari tariki 25 mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Inyuma y'iyo kudeta rero niho bivugwa ko haciye hategurwa umugambi wo kuja gutera impunzi z'abarundi zari muri Zaire ico gihe, ubu rero ikaba yitwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico gihe rero kandi bivugwa ko bari bafatanije hamwe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Uganda. Ico gihe kandi rero leta y'u Burundi ari nawo mwasi w'umuhari FDD wari uriko uragwana ico gihe, yari imereye nabi uwo muhari ibarasa urutavanyako. Mu bisanzwe rero nkuko bivugwa haba mu vyanditse canke mu makuru, bivugwa ko ico gihe uwo muhari wari uri ahantu habi cyane, ariko rero ikibabaje nuko indongozi z'uwo muhari ico gihe bari baratanguye kugwana bagwanira ivyicaro nkaho umenga baramaze gushikaho bifuza, kandi ku vy'ukuri batari bwashike aho bashaka gushika, kuko bariko barahabuza intwaro ya demokarasi. Kandi ku vy'ukuri atakubesha kurimwo hari hagisigaye urugendo rurerure cyane kugira ngo banayishikeko. Ku vy'ukuri umukuru wa CNDD ico gihe ari we Ronald Nyangoma, we yagendera mu bicu avuga yuko ari we perezida. Hanyuma rero kandi ico gihe bikavugwa yuko umunyamabanga wiwe nawe ari we William Mbabazi yari yatanguye kubiba amacakubiri y'intara muri uwo muhari nyene wa CNDD.
Ico gihe rero kubera izo nyigisho za William Mbabazi akaba ari nawe yari umunyamabanga mukuru w'umuhari CNDD, vyatumye rero abantu batangura kwicana hagati yabo mu muhari CNDD abadasangiye intara n'ubwoko. Ico gihe rero vyatumye abayobozi bamwe bamwe muri uwo muhari CNDD batanga imihoho, abandi nabo batari baratanze imihoho harageze aho batabaromoka. Ariko rero icari gitangaje nuko abo bayobozi bose b'uwo muhari atanumwe yari kumwe n'abasirikare aho bariko baragwana ku rugamba. Ico gihe rero bivugwa ko abayobozi bose ba CNDD bayoborera mu mahanga, amategeko bayatangira mu mahanga, kandi bivugwa ko basesagura itunga rya CNDD. Ari nayo mpamvu babogoje Leonard Nyangoma yarasanzwe arongoye ishami rya CNDD hamwe n'ishami ryayo rya FDD. Ico gihe rero bakimara gukura Leonard Nyangoma bivugwa ko baciye bamusubiriza no witwa Ndayikwengurukiye Jean Bosco, hanyuma acaba n'umuhuza bikorwa wa CNDD FDD. Ico gihe kandi baciye batunganya neza uburongozi bw'urugamba mu gushira hamwe urwego rwa gisirikare hamwe n'urwego rwa politike. Ari naho haciye havuka umuhari CNDD FDD ugizwe na komisariya nkuru igizwe n'urwego rwa gisirikare hamwe n'urwego rwa politike. Ico gihe rero ubukene bw'ivyankenerwa bari bakeneye bwarabateye, leta nayo yari hari ico gihe irabarasa irabumvisha, barakomye pe. Ibi rero vyatumye abari bagize uwo muhari wa CNDD FDD basubira gusanzara, baranasubiranamwo, bamwe biruka baja hakurya y'igihugu abandi baja imbere mu gihugu. Ico gihe rero wa wundi nawe nyene bari baratoye yitwa ngo ni Ndayikwengurukiye Jean Bosco yari yarigiriye, vyumvikana ko neza nawe nyene atigeze yitaho ibibazo bari bafise ico gihe, yari yarigize sindabibazwa nawe nyene. Nibwo rero mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2001 bahisemwo kubogoza ibironyobozi vy'umuhari CNDD FDD. Ari naho rero baciye bishingira intwari ku rugamba Komanda Evariste Ndayishimiye ngo abarongore afadikanije n'icegera ciwe w'ico gihe Ntigurirwa Silas. Ariko rero nubwo izi mpinduka zagiye ziba muri uwo muhari, haba gukura abari barongoye uwo muhari ariko batagize ico babarira uwo muhari, ntivyagiye vyoroha na gato, kuko burya ngo umuntu naho yoba mu bingana gute ntiyabura abagenda bamukurikiye. Rero no kuvuga ngo bari bagifise ibintu vyinshi vyo gukemura muri uwo muhari wabo wa CNDD FDD. Ariko rero Evariste Ndayishimiye kandi yararongoye inama y'abanyagihugu bakunda Uburundi, no kuvuga ngo Conseil National des Patriotes. Urugwego rero rukaba rwaragize uruhara rudasanzwe mu muhari CNDD FDD. Urugwego rero kandi akaba ari nagwo rwahavuye rutunganya ikoraniro rudasanzwe, ari nayo yatumye uwo muhari rero uhinduka umugambwe CNDD FDD mu mwaka wa 2002. Niva kandi yararongoye intumwa zaserukira uwo muhari mu biganiro vyashitse ku ntambwe yo guhagarika intambara, hari tariki 16 Munyonyo mu mwaka wa 2003. Iki gihe rero Niva kandi yaciye arongora umuguhurikiyemwo bose ujejwe kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara cyo kumwe n'umugambi wo kugarukana amahoro mu gihugu. Mu gihe kandi yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'umutekano. Yararongoye kandi intumwa za leta y'u Burundi mu biganiro vyo guhagarika intambara. Ibi biganiro bikaba vyayihuza na Parepehutu FNL yari irongowe ico gihe na Agathon Rwasa. Ibi biganiro rero ni navyo vyatumye bashira urukumu ku masezerano yo guhagarika intambara hari kwigenekerezo rya 16 Nyakanga mu 2006. Ico umenya rero nuko kuri Evariste yagiye adezwa amabanga akomeye cyane mu vyerekeye igihugu, haba mu vya gisirikare canke mu vya politike. Evariste Ndayishimiye yabaye umuyobozi w'ingabo z'igihugu ajejwe ibikoresho hamwe n'ibigwanisho mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Yabaye kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, acashiraho ikigega cy'igihugu kijejwe iterambere ry'amakomine, hanyuma ico kigega acitwa Fonike. Aha rero ngo hari mu ntumbero yo gushitsa ubutegetsi ku bene gihugu hamwe no kugira iterambere rusangi. Kubwo bwizigirwa rero nyakwigendera Petero Nkurunziza yamubonamwo yarashinzwe amabanga adasanzwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu, ari naho yahavuye aba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Ari muri ayo mabanga kandi yabaye intumwa idasanzwe kenshi y'umukuru w'igihugu, amutuma no ku bakuru b'ibihugu bagenzi we harimwo nka Kenya, Uganda, Somalia hamwe na Niger. Eka ntiyabura gutumwa kandi no mu manama akomakomeye y'abayatunganijwe n'amashirahamwe akomakomeye, haba nko mu manama y'ibihugu vya Afrika canke nko mu manama y'abayatunganijwe n'akarere k'ibiyaga bigari vya CPGL n'ishirahamwe ry'ibihugu biri mu karere ko hagati k'ibihugu vya Afrika CAC. Yarabaye kandi umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutunganya ivy'indege Sobgeya. Inyuma y'ivyo vyose rero General Evariste Ndayishimiye yasubiriye umushingamateka Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe CNDD FDD. Imbere rero yo kurangura ayo mabanga yo kuba umukuru w'umugambwe CNDD FDD yabanje gutanga imihoho mu gisirikare cy'u Burundi, hanyuma umukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza nawe arabimwemerera. Ibi rero mu kubimwemerera nyakwigendera Pierre Nkurunziza yabimwemereye yisunze itegeko nimero 100 akarongo gakitse 157 ryo kuwa 18 Myandagaro mu 2016. Ambavu rero y'ayo mabanga yose Evariste Ndayishimiye yagiye ararangura.
kurangura yarakoze bitari bike cyane cyane mu gisata c'imibano, kuko kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2008 yarabaye icegera cujejwe ivy'inkino ariyo Comité National des Jeux Olympiques. Hanyuma mu mwaka wa 2017 nawe niwe yahawe kurongora uwo mugwi. Ariko kandi ikindi kintu kuye kumenya kuri Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ari mu bantu bashinze kaminuza y'ubuhinga yashinzwe i Gitega. Evariste Ndayishimiye rero asanzwe aramutswa igihugu cy'u Burundi uyu munsi nkuko twagiye tubibona yize ibijyanye n'amategeko, ariko kandi akaba ari n'umukristo adasanzwe muri Eklezia Katolika. Yubakanye rero n'umutamukanyi wiwe nyakubahwa Angeline Ndayubaha, hanyuma rero bakaba bafitanye abana batandatu. Muri aba batandatu hakaba harimo abakobwa 4 hamwe n'abahungu 2. Guhera rero ku itariki 18 Ruheshi umwaka wa 2020 niho rero nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarahiriye kurongora Uburundi kuri manda yiwe ya mbere. Uyu munsi rero tuvugana uramutswa igihugu cy'u Burundi akaba ari Evariste Ndayishimiye muri ya manda yiwe ya mbere. Mpejije kukubwira yari jewe Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe kwifuriza ubumenyi no kubasiriduwe. Hanyuma ndagushimiye twabanye kuva dutanguye kugira dusoje. Icyo usabwa cyonyene kuri iyi YouTube channel ya Mahango TV no gukora subscribe, hanyuma ugakora like, share na comment kugira ngo tuzaze tugendana mu biganiro byose nzoza ncisha ngaha. Gira huba wubahwe rero, Imana iguha umugisha.